novuga kugira ntebe gusohora iyo ndirimbo byaragoranye cyane bivanye n'ubuzima murazi ubuzima umuntu agenda aracamo ariko cyabafara barandemereye barambwira umwaka ni muremure udasohoye indirimbo ariko apare y'ivyo nanje hari ivyo nariko ndiga kubera ko wumvirije iyo ndirimbo uburyo nayiririmbye kwaca wumviriza n'indirimbo nahora ndirimba biratandukanye cyane nubwo hoba no muri video nakora mu misi yahera ni video ni video nakoze biratandukanye cyane rero mbona kuri jewe ko nta kintu na kimwe kibi nta kibi cyabaye kubera ko navuga tubwanya wari wose nzosohora indirimbo ndisi ko nzosohora indirimbo imeze neza abantu bose bazokunda ingabirano yanje reka tugire gutumwakira hariya Imaniga uko die papa niko fresh ko salama kabisa tuguhaye ikaze cyane muri studio za IDBFM kiganiro ingabirano yanje murakoze cyane yego twiza kumeze neza meze fresh kabisa ndashima Imana tuvuze rero hajya birakomera mbone baza ko bivana ukuntu nyene wayumvise yese gira ko turamukiza abakunzi bacu badukigana kuri 91 n'ibice 2 reka ndamutse abakunzi bisamiriza Irebe FM n'abakunzi b'umuziki ndi muri rusange yes mwamaze kumwumva ni Imaniga amaze kushika indani muri studio za Irebe FM hariya anye Azayeli je ndamubaza akantu gusa kubera nyene twari ko turabivuga kamubaza oya nagira bazi kwikiya dushize muri rusange akatuvugira hamwe kubashira muri rusangi bibaza ko byavanye n'ivyo ndiko ndabona mu bagenzi kibano wanashaka nanje bikaba byarambaye ko naciye mbona ko bivanye n'ibiyago tuyaga n'abagenzi canke mu kibano ko ndabibona nabonye kabisa atakuntu no cagura cyambona ko mwese vraiment ako kantu sinzi ko nawe wogira icyo kavuze ko sinzi ko indirimbo wayumvirije yose nayumvirije no kuvuga ko cendazi ko umukobwa adakunda amahera muri imisi abakobwa badakunda amahera muri imisi ndazi ko batakibaho nanembeke ko yakunda nikosa ntabwo ari kosa niyo mpamvu naje nabaririmbye ntibavuga ngo narabavuze ngo nabavugiye ibintu ngo nagize ngo narabadomye ku rutoke nanje urumva nta kosa nakoze ko kuyakunda si kosa rero naje umva nakoze ariko wabavuze ngo kumengo ni kosa twagirije ni kintu kibi twagirije ahubwo nashatse mwikebuka twigeze gukunda amafaranga mumenye ko urukundo atari amafaranga nubwo nzoba nkenye muzompora ubukene bwanjye ko none iyo teori y'uko urukundo atari amafaranga yavuye hehe neza na neza kugira mutwumvishe ngo urukundo si amafaranga urukundo je sinzi ko tubitahura kimwe je ku bwanje mbona ko amafaranga basi yoba mu bisahiriza kugira urukundo rubandanye kuba gwiza sinzi rero ko mwoca utafise amahera mwoca mureka kumukunda sinzi yaje kwikote yiwanje ubwo rukundo rurahaba d'abord hama amafaranga kaza mu nyuma mugabo nawe kantu waciye ubwira wadufatiye hamwe ni wavuze ko wabiciyemo wowe usanga waciye mu nzira mbi irimwe amahwa irimwe ibiti ugiye wirabirwa ca mu gakaburimbi nzari gusa neza je nanje iyo mpamvu naciye mvuga ati reka nironderera amafaranga ngira nzoronka valeur ni namara kuyaronka waravuze ngo gute nana nari ndamubwiye ati usanga yaciye mu nzira mbi hari hano wahereye ngo urukundo si amafaranga ubwo rukundo rurahaba d'abord hama urukundo ruhabaye nkuko reka bivuga ati ayo mafaranga akaza gufasha bavuga ko urukundo ruvomeye ubwo rukundo rero ruvomerwa habaye mugasi y'amahera yandi tuvuga ati ufise ama etage yitwa amafaranga nyine mungana none ni igiki kiba kigarantisa yuko urukundo rumaze kuza amafaranga kurikira murakora mukoreye hamwe rega Imana ihezagira babiri uzobura umwe hariya n'abadafise bose bisigura ko badakora nta mpamvu n'imwe garantisa yuko muzokira birumvikana numva ni shwa zibiri mugabo
nta kuntu uburyo yuko uha program uvuga ati je kweri ndabona hajyana nuko ndagatanga kumwe n'Imana kandi ndi kumwe n'umukunzi wanje nkunda cyane kizokunda twubaka ama etage ushizemo Imana ndavyumva uransinze ariko gusa bigiyemo reka duhava tubimuvugira indirimbo ya yatuzaniye ibintu byinshi indirimbo irakaze yatuzaniye ibintu byinshi bituma tuguma tuvuga kurumva n'ibintu by'ama etage none abo bantu bo bakunda amahende yababwiye ko bategetswe kuba mu ma etage oya ni ivyipfuzo goshobora simanga ngo muri etage byifuzo bijana ahantu haba Imana iranka abantu bipfuza ya nta Imana yanka wifuza ikibi gukora ikibi mugabo wifuza ikiciza ya Imana iraguheza ikiza naco mu kucifuza uragikorera none si kwa gukora nakubwira Imana iganabesha uzanze wewe mu nzira yo nari mu nzira wumvise ko ntomoye mu nzira yo je nakumvira iki none ubu rero ntango ziri hariya acanke n'abantu bakundana bari hariya bameze neza kandi atamafaranga arimo bo nibaza ko inkundo zitarimwe amafaranga ndibaza ko zibaho ariko ibintu biri hejuru akakanya sinzi ko twese tubaye ngahi Bujumbura niho turi basi par exemple turabire ngahi Bujumbura nyene turabe eske bimeze gute ugiye kuraba je hari n'umugenzi byanabaye ko wanashaka cyanatumye ngiranisha byo kwandika iyo ndirimbo menga ndababaye ukuntu habaye umutipe sinzi ko abibonye itangira ako gasenariyo naciye ndagakina umuhungu ari karajana n'umudemu wiwe bameze nk'abariko baratembera umukobwa akabona muri ko muragenda n'amaguru acabona umujama ari mu ikesi imodoka Paris agacamuhaga ngo yahise amuhamagara yaje yabinyiganiye uko umudemu ni wari mu modoka yaracishije yaruguruye ikiyo kujya kuntu bugurura ikiyo caramuhamagara umukobwa abona ikese bariko baragenda n'amaguru n'umusheri wiwe basharirira mu modoka caragenda umujama aramusika numva ko ari ibintu biba bibabaje cyane none okay ariko jewe Emaniga indirimbo haciye imisi 8 uyishize ku rubuga rwa YouTube yes feedback uri kuraronka zimeze gutega muta feedback je ndiko ndaronka muri rusangi akakanya nta feedback nimwe iri negative ndaronka feedback zose ndonka ziri positive kuvyerekeye message kuvyerekeye uburyo indirimbo ikozemwo haba muri audio ndanashimira wankoreye audio numva nomushimira cyane gose kindirimbo yanje yarayikoze neza ni CPG numva mu gisagara ca Ngozi toka Ngozi ya cyeshimira no mu director wanje nawe yarigoye vraiment video bayakiriye neza barambwira ko imeze neza atakibazo akakanya rero nta feedback mbi ndaronka kabisa kiretse feedback maze kuronka imeze nka basi nawe kwagiye ari nk'impanuro tu niyo mukuru wanje Rarijo Rarijo yarambwiye ti felicitation gikorwa ni ciza ariko acarankebura ati ejo zo uraye muri video urondere uzokore yindi video basi irutaho ati burya uravye audio uko yubatse ntabwo ihuye neza na video wakoze yarakimbwiye guco cyanda gitahura niyo message je navuga yaje iri different n'izindi ndonka ariko yarayikunze indirimba mbira ni fresh vyose ni sawa na video isa neza ni sawa ngabo ntibihuye na audio ko audio ngo irarenze gusumba video ko bari zaretse guhura mu buryo nibaza ko ako kantu Rarijo yavuze nanje kavuga ko mugabo sikosa oya ntabwo ari kosa kuko audio na video naho urabizi nyene umwe wese biba bivana naho ageza bakundi nyene uyaga ushoboye David Rarijo yamubwiye script
Yavuze script yakubwiye karite ya video hakuru je sinzi icyo yafatiye ko yambwiye ati video nze nongere mwakantu nimba nahora nkoresha 2 million muri video nze nongereze bikunze ngire 3 million kugira video ariko gushika ngaho nibaza ko nko kuvyerekeye promotion naco byishe ko iyi ndirimbo yomenyekana igashika we yategezwa gushika nta kibazo nibaza yuko atamuntu yo kwanka kuyiraba ngo ni kubera ubwo rwego iyo video iriko nibaza ko uravye n'abantu bamaze kuyiraba si bake kandi banza no kugereranya nawe naho warusanzwe ukora ko nari meze bikorwa bya nakoze ava ndaraba nkabona ko hari itandukaniro vraiment abantu benshi barabimbiye ati usigaye uri ku rwego abandi ki babibone ivyo ariko urumva nyene ko Emma hari yaciye umwaka wose imiduga itaraja hanze yes byagenze gute bo novuga kugira ntebe gusohora iyo ndirimbo byaragoranye cyane bivanye n'ubuzima murazi ubuzima umuntu agenda aracamo ariko cyabafara barandemereye barambwira umwaka ni muremure udasohoye indirimbo ariko apare y'ivyo nanje hari ibyo nariko ndiga kubera ko wumvirije iyo ndirimbo uburyo nayiririmbye kwaca wumviriza n'indirimbo nahora ndirimba biratandukanye cyane nubwo hoba no muri video nakora mu misi yahera ni video nini video nakoze biratandukanye cyane rero mbona kuri jewe ko nta kintu na kimwe nta kibi cyabaye kubera ko navuga tubwanya wari wose nzosohora indirimbo ndisiri ko nzosohora indirimbo imeze neza abantu bose bazokunda Imana yacimfasha rero vyakunze abantu benshi bariko barayakira neza ni sawa uriko urabikora gushika uriko urabikora nk'akazi ku buryo bubandanya bwo kugira ngo utuze haraheze umwaka ariko urumva yuko ikingo cy'umwaka ni kinini ugaruka hari abantu kanaka bari bazi yuko wabihevye unaho tutarahagera tukubaze ngibindi bikorwa bimugabo n'inzira wabonye ko wamaze kugera kuvuga ati ubu rero nzoza ndashina mu kiringo kanaka kugira ngo ntisingaruke nsanga nameze nka mushashe kana niko maze iminsi ndabivuga nkaba mu ma emission atandukanye jewe kugeza aka kanya ndafise indirimbo zigera kuri asigaye ziri indirimbo zigera kuri 3 kuko uwo mwaka wose ntabwo nari nicaye cocktail narakora naja muri studio uvuga ko jewe nihaye ko nzoza ndasohora indirimbo mu mezi abiri mezi abiri no biyindi zobisohotse kuvuga nyuma y'amezi abiri cyo nk'ikindi gikorwa indirimbo zose zirasumba hanyuma ingana n'iyindi akiri ngaho nyene David uvuze ngo zirasumbana ngo nta n'ingana n'iyindi ubushatse kuvuga iki basi kuri jewe ziririmbye ndiko ndazumviriza canke n'abandi bantu bamaze kuzumviriza umwe wese agenda ni kuvuga je niyo mu kwisohora je narumvishije mu bagenzi abo nsanzwe impanuza baca bambwira ntangire gusohora iyo arafise timu isanzwe mufasha ndafise timu yanjirimo abahanuzi ni indirimbo irimwo umwigeme asanzwe ari no mu yindi ndirimbo ya mbere wigeze kuresha kubera iki wamushimye kumugarukanamo kushima kumugarukanamo kubera ko nawe ari muri team yanje nawe ne arimwo burya rero urabona twakoranye wari muri video yitwa akabizu nakoze muri 2020 araheze imyaka 2 rero yarumvise iyo ndirimbo ni nawe yambwiye ati je n'ukuri nturondera ubundi mukobwa indirimbo no ifiringa kabisa ibi bintu no bikora sangaje yibera gukora neza sangaje yibera mugaye nawe feedback yarose ama message ko yazarandungikira abaravye indirimbo baca bamwandikira
bamubariye ngo ngo wari ngo watinze ibintu vyawe kabisa wewe aranabikubwira kabisa aranabikubwira ati je ndayakunda amafaranga ahubwo wadirimbiye indirimbo yacha ifiriga gutyo niko kumushiramwo yayirimbye ngo nayo kuri mu video Vixen abaravuyemo yes ni Emaniga tukikuwe muri studio za IDB FM. Emaniga asanzwe yarakwanye n'uko bigiye bitandukanye hari yanye ba Rinoji ba IPD musanzwe muva mu ntara imwe mbiga uyu munsi canke isaha mufitaniye imigenderanire ya guti urane yuko bariko barakora na uri kurakora mufitaniye imigenderanire meze gute nabande ba Rinoji bajya ba producer bava mu ntara imwe mufitaniye imigenderanire ya guti ya je novuga ko kuva kuri B-Face D1 aba Repro ba Rinoji ba Epidey aba ba producteur ba Trust Beat ba aba Chizo Boy bande ni famille tu ni famille kuva kera nuko gusa muri ko muratumenya ubu burya ni vya kera vyahereye twahereye mu Kayanza muhira ibiteramo byose twakora kera ni ibintu byinshi cyane ntodondagura ni histoire ndende cyane ariko ubwo bucuti buracahari bo je nibaza ko ubucuti twari turi no muri team imwe yakoze ya legend ubona yavumye nibaza ko zijya twazikorera rimwe hariho n'iyindi ndirimbo na General na twakora kijyagiye twakora nk'ikibiri twagera muri studio turi nka batanu zira ndirimbo zose twazikora turi kumwe ko n'ubu kugeza n'izi saha ubucuti ni bwa bundi ikibazo na kimwe kabisa gihari ariko none hariho ikintu kiringo icyangombwa yuko kubera ko muvuka hamwe mutegezwe kugira ubucuti ubucuti butegezwe kubera ko urumva twavanye kure twaraciye mu masrago menshi ntudundanguraga ngo nzopfe ndanamaze niyo mpamvu rero ubunyi twoba turi mu vyiza sinzi ko ariho twosha dutana turasaba ko tubandanya bwa bucuti bwa kera cyagiye atakintu turagera ko atantambwe turatera ubu rero dusa n'abariko baratera intambwe nibaza ko ahubwo ariho tworushiriza ubucuti niko ndavyumva kandi niko binameze nta novuga gute nta kintu na kimwe cyoza kiducanishemo cyo haba sinzi ko cyo haba pa nubwo ari muri benshi bari mu management natwe dukora ku giti cyacu turagerageza kwa kundi nyene tugasangira tukabonana tugaciringanye tukibuka ibya kera nibaza ko nta kibazo vraiment Yes, ni Emaniga tukiri kumwe kandi Emaniga uragarutse nyuma y'umwaka nkuko wazanye kubajije uvuga ati imiduga comeback ya ubona ije imeze gute mbega niki uvuga ati jewe nyuma y'umwaka niki kintu uvuga ati je nje gukora kugira ngo babandi bari babonye ntakiri hari ntakiko ndatanga ibigo vyanje kugira ngo ubagaruka baremo mu ka kizere yo je nibaza ko comeback yanje yajimeze neza uko nabisavye Imana niko iri kirabima ndavyo vya bindi navuga message ndonka nta hano na hamwe ndirimbo ivugira ngo bagende batayikunze barayikunda pe nibaza rero ko kera twakora n'indirimbo nanziza wanashaka mugabo wasanga harimo utuntu ngebana ngo indirimbo rero ngo yari nzinza ko mugabo happy Ngahera ngukuntu ngo wari wambaye ibintu undarondera umustiliste akanyambika kuri video bikagenda fresh niyo mpamvu mbona ko imbere ari heza ndibaza nko mu mwaka wose Emaniga izina giwe rizoba rigeze kure pe nguvu zanje n'abagenzi je ndabona ko bizogenda neza basahabyitwa ko ntangiye ya inovuga ko ari yo ndirimbo ya mbere ntangiriye ko ndabifate guca bisigaye byose urabifusa oya bifusa ego nivyo reko bakubwira ati ibintu bimeze neza na neza mugabo ni wumva yuko hariho babandi nyene bameze nka Flavia mwahura bazogutera amabuye ati wewe uriko ratwambika ibara warashaka bityo je ndirimbo nkisohora
narakiriye message nyinshi z'abakobwa kurusha iz'abahungu ego umani nubwo ngo watuvugiye ibintu ngo gusa indirimbo ni fresh abakobwa zo message nizo bampa nta numwe arambwira ngo ngo happy ushanga ndanakwanze ngo kubera ngo wari ngo waturirimbye ntabwo nta kibi kirimwe nabone bumvise ko atamakosa ndimo we wavyumvise gute Jean abivuze ati wadufatiye muri rusange kandi navyo si vyiza gufatira abantu muri rusange ari kuvuga ati apana ngo bakunda we kubwira urya mukobwa canke ukabwira undi muntu ati ukunda abafise imodoka n'abafise amafaranga erega nubwo boba urumva si bose yego yo si bose bakunda ivyo bintu bakunda amahera n'imiduga ariko ndazi ko sumwa hari akunda ivyo bintu ni umwe babiri canke batatu umva ari guca ndabaririmba gute ari batatu ariko hari abandi batatu batayikunda basi nk'ubu David afise nk'umuntu akunda ayo mahera n'imiduga nanje nkaba ndamufise niyo yakaba mufise urumva twese tubaye bangahe si batatu yego nabo sinca ndabashira muri rusange hari ikibazo na kimwe none nyumva sinavuze ko ari bose ntabwo yavuze ko ari bose gusa uwo vyego uwumva nyene ko yakunda niyo kacakanye nyumva yuko amenga hariho undi yarari hari yatazi ivyo vy'amahera n'imiduga zoco acha vuga ati kumbe narasize nanje nkoresha babivana n'ukuntu yumvise indirimbo babivana n'ukuntu yayitahuye gusa ndibaza ko atari umwe ako karorero sinzi gusa yo nabaho kubera ko je turashobora gukundana n'umukobwa nkamugurira phone ya 300,000 agaca uwe nawe ugaca ufite nk'umugundi nawe wamuguriye nk'iya 100,000 sivyo agaca uwi wawe akabona uwi wanje afise ya 300,000 baganira akamubwira ati je nishiri wanje yayinguriye nawe agaca yiyumvira none je kubera iki yanguriye y'ibihumbi 100 abandi babaguriza 300,000 abakobwa rero hajya nibanara abakobwa bahungu tudafise ubushobozi bukana oya aho onye umukobwa arashobora guca aja kurondera umuha ya 300,000 kandi bibaho ivyo onye sinzi ko mbeshe yego iyo ndirimbo yawe ntiwumva rero yuko izohava igumura abana b'abana ntabwo izobagumura najizo habinyosha ni wewe naciye ndabivuga ati reka tubareke bikundire abafise amahera n'imiduga nashatse kuvuga iki je nimba ntabishoboye nimba nashoboye kugura iyo telefone ya 300,000 uncitse cya ndakureka ukigira nicyo kintu je nashatse basi indirimbo burya ntabwo navuze ngo nabitaye kuraba ahubwo abahungu bagenzanje je navuze ko tutoforsa ngo nuko umukobwa ngo ubonye ngo akunda ibintu n'ibindi buguma umwihambirira mureke yigire hama nawe urondera ayo mafaranga baba bashaka hamuzoza gukunda ari uko y'amafaranga waronka niyabura ncenja kwihebera Imana oyo cawe urigumira twaereka erego urukundo runyeruka munsi cyenda guhirukaba oya aho naho uzofirondera uwo mu nganda binyezikera ubwo bireba kundo nambi ariko ivyo bintu vyaduse ryari mu isanzu cyenda bibona mwe iminsi tu kera ntivyari bihari oya kweri sha barakubesha ahubwo rero kera byari ibintu urazi kera abanyokuru bacu baravuga ati nje kureshwa n'umuntu adafise inzu y'amabati sindamwemera udafise inka sinjayo uruburebure byarahindutse kera zari inka nozi yuko kera mu gukwa batanga inka canke ubu ni kubera ko urugero rwo babifise ari bake parapuro y'abatayifise niho bice biboneka cyane kuko kiriya gihe benshi barababifise benshi bari babifise ngo ababifise ubu nibo bake kugera none gasha abasore bafise imiduka ni bangahe bariho parapuro y'abatayifise oya abatayifise nibo benshi yes umva yuko none ko bavuze ngo byaramubaye ko nawe urabona iri zuba ry'ubujumbura n'ubushuhe umva
tubatahura c'est normal nanje erega urya navuze ni jewe nyine nta blague irimo kabisa yego ni jewe byabaye yomwe yarancitse pe ni imiduga ni true story mani ni true story kabisa yego byarambaye ko pe wifashe byarakubaye ko akubwiye ati wana bayi kuba atamuduga ufise apare y'ivyo jewe naranamubonye bari mu modoka arampamagara kugira nyemetse ati baparitse baparitse hari batondeye igitoro kera cyane vuba mu kwezi guhera kera nta mezi atandatu arampamagara kugira mbone ko bicaranye mu modoka ko cyakunze ndabaramutsa basi ndakumandagera ati kumbe rero afise ibyo yari yakurikiye cugende yasho yabitse ndakauka cyagenda rajugumisha cyandika uki mwico gihega Emma ntivyaguteye ingufu zo gushaka inoti nawe cyane no ngaho muri video urabona naravyerekanye nakiyumpa ubu nugupambana hasi hejuru none nanje azombona ndayogenderamo none Emma ni wazironka canke ni waronka uwo muduga uzomenya rero yuko umukobwa muzokundana kwa kuronderera uwo muduga canke akurondera urwo rukundo rwa nzobanza nanje ndamutestinge mbaye nawe cyamuzanye umutesta gute rero umukobwa uyu mukobwa uramutestinga mumaranye nk'amezi nk'atanu uba wamubonye tumudema mezo hanyuma none abafise iyo midigwa yose rero bari mu rukundo bameze neza oya sijana kwija nazi ko hataburamo bimwe bihara none numva yuko yamidiga n'ubundi rero nubwo babikunda urashobora kuba ubifise akaza yabikurikiye niyo nkuze nicyo kibazo amatwi asubira nawe numvise ko batakiri kumwe oya ntibakiri kumwe nyene yaciye aja kurandira ufise yindi ufise marke isumba bagenda nivo Emma indirimbo imiduga iragiye hanze indirimbo turabona neza yuko nibiharuro kuba ariko barayirabura uko bavuga ati ugiti cawe ubona ari sawa bivanye nizo wakoze uriko ukora gute na timu yawe kugira ibiharuro biduge kugira ngo ibikorwa vya bishobore kuja hejuru aho ubona ati ahantu kweri naye ndabona yuko timu yanjye irakora neza muriko mukora gute kugira ngo bijya biharuro vyo kuri YouTube biduge uko turiko turakora nibaza ko ntabwo imisi ntiraba miremire uravye ibiharuro biri kuri YouTube ugacura abandi indirimbo nahora nsohora mu misi yahera biratandukanye ubu mu misi 8 menga ngire nkwize 4000 kera nazironka n'imiburi nko mu mwaka wose indirimbo imaze nk'umwaka kuri YouTube ubu naronka izo 4000 views ariko ubu ndazirose muri wijuru umva ko ari intambwe ndende kandi timu yanje novuga ko akazi irakarimwe kandi indirimbo ntabwo iranashika no mu bantu cyane nibaza ko kugira nko mu kwezi kose indirimbo izoba yaduze kurushaho abakunzi b'umuziki ni bamfasha bakayiraba kenshi bakayipartaja nibaza ko bizogenda neza Emma uvuze ngo abakunzi b'umuziki bakayipartaja bakayiraba barateguye none budget ya promotion usohora indirimbo novuga ko ibintu bya promotion nabonye bisigaye bigoye biragoye cyane gute ariko novuga ko nzogerageza uko nshoboye bivanye nuko ngana nzokora ibyo tungana hari akantamitse hari harakamise bavuge inyuma y'umwaka usanze vyerekeye promotion byarahindutse cyane inyuma y'umwaka byarahindutse kabisa uko twakora indirimbo kera urumva ko umwaka burya ndi muremure utari muri industry no muremure ngiye mbona ko ibintu bya ari sana biba bigoye bimeze nka wa mukobwa yatari kabisa
neza na neza umwaka wa 2024 rero uteguye gute kuri Emaniga inyuma y'imiduga ibikorwa bipanze gute calendrier yawe ya 2024 amakorabo bimeze gute novuga ko korabo zirahari mwizo zitatu harimo korabo zibiri n'iyindi mbwe yiwanje novuga ko rero kugera basi abari ku mwaka uhera ari ibikorwa bibiri bizosohoka so harimo korabo imwe n'indirimbo yiwanje imwe kandi ayo makorabo yakoze wisunze iki korabo nazisunze bambe nazikoze nisunze basi gusa ikibazo sindagitahuye neza urumva korabo ariyo korabo uvuga ati twahuriye muri studio n'umuntu kanaka hanyuma turiyumvira ko twakora igikorwa hanyuma uvuga ati korabo ndayikoze yo ntese imbere yogira ukuntu kuyumva nawe kanshi sari nanje nabonye ko korabo ndayikoze yo mvana kuri 0 ikanshira bambe yo mvana nko kuri 3 ikanshira kuri 5 ni niyo nzira nayikoze nakoze mwe izo korabo okay yes numva yuko ibikorwa hariya kuva kwa Emaniga umwe akagiye kutatworohereza agiye kugira ibintu bimeze neza cyane